nabonye agakuru kariko karaca ku mbuga ngurukana bumenyi kerekeye umusore wa FC Barcelona Lamine Yamal. Umusore Lamine Yamal inyuma yo kugaragara ku mafoto atandukanye ari kumwe n'umukobwa inkumi yo muri Argentine bari kumwe na burya n'akagakobwa kitwa ni nakaririmbyi buryo mbego nagasani nagasani k'akanyarja kagisa kanyarja Argentine azi kwizagira rya Nicole. Uno munsi umusore wacu Lamine Yamal yakubiswe kampapu n'umwana w'i Madrid Franco Mastantuono. Clasico El Clasico ya mbere igitsindo ca mbere kubusa. Bivuze gute rero? Bivuze ngo El Clasico urukino rwa Ale ruzohura umugwa wa FC Barcelona ndetse na Real de Madrid ruzotangwa ari igitsindo kimwe kubusa. Igitsindo catsindiwe inyuma y'ikibuga. Ibintu ko biteye ubwoba gamuhungu. Burya bano basore. No kuvuga Lamine Yamal hari haciye iminsi novuga ngo hajya haciye nk'iminsi nka 10 bibaza ko ni 13 hari haciye iminsi 13 novuga ngo Lamine Yamal n'ujya mukobwa bivuzwe ko binjiye muri relation canke se bitangajwe ku mbuga ngurukana bumenyi sinzi ko n'ifoto zitoboneka kugira ngo abantu bagende tuze turajana ibintu bimeze neza cyane gose. Lamine Yamal iminsi 13 niyo yari iheze uvuga ngo relationship isa n'igaragajwe ku mbuga ngurukana bumenyi hagati novuga ngo nako yiwe n'ujya mukobwa yitwa Nicole munya Argentine muri imzikazi. Ariko kugeza kakanya je nibaza eski coba kibatandukanije coba ari giki kubera ko n'abastari bose rega n'abastari jewe naranatangaje ku rubuga rwanje mu minsi heze navuga nti Lamine Yamal akunda ibirori yegereje umunyabirori bose abanyabirori nimba ari umuntu wa mbere w'umunyabirori umuntu aba bantu barimba ibintu by'amarap n'amahip hop abantu n'abanyabirori cyane n'ama R&B aba R&B basi bo birapfuma ni amakaraoke ego ni sawa mugabo mu birori nimba ari abantu ba mbere bakubita ibirori ugasanga biraduga cyane abantu bakubita amahip hop n'amarap n'amarege n'abarege pore mugabo ahubwo abantu baca barimba ibiziki bindi nka bijya bya basatu bya kirisese n'ibindi amapiano ibintu by'amapiano abujyana n'abanyabirori burya mba nabizi nande ariko we gusenga waravyibagiye oya ibaze je ko nadidinganije mugabo Houston napfa kuvuga ngo barimba ibi rege abantu barimba ibi erega bavuga tubana na Sune bugasonebana nkawe nobana na Patrick nkareka kumenya amapiano y'amara nukuntu nayakunda hari nuko rero je nabibonye bino bintu vya Lamine Yamal n'umukobwa witwa Nicole ndavuga nti ibintu kabisa bikaba ari vyo biraza gutera icuka gikomeye kandi abakunzi bari amadide bitegurira Lamine Yamal azoza nabi cyane gose nta kuntu mutwara sheri umwaka weze yagusezerane ngo nzogutsinda naho uzotsinda ibitsindo bitatu uzobigombora birangenda gukubise hanyuma inoseze ucugaruka umutware sheri Franco Mastantuono nanabonye hajya na baranganya imyaka yari kari baranganya imyaka 17 hariya barangana nanabonye nk'ini Real Madrid naho kinira Barcelona ivyo byo guma witorera abana b'abanya Argentine naje namaze kubanza ndumunya Argentine akarere umuntu amenya akarere akariko hari ikintu nashoboye kuba ndiko ndatahura ngaha gatoya burya uno Nicole muri kano kanya tumwita ex girlfriend wa Lamine Yamal neza cyane gukundana nono Franco Mastantuono mba ndabitahura mu buryo yuko vyoroshe cyane kuko kugeza kano kanya uriyumvira ati eske nivyo Franco Mastantuono numu Argentine hariya aramaze no kuba natumwa ko muri equipe nationale yo muri Argentine nivyo maze gutumwa ko honyene muri equipe nationale ubu maze gutangura kugaragara ncanke kumenyekana ku mugabane ariko no munsi ugageje kuraba ubustare bwa Franco nabone ubustare bwa Lamine Yamal n'umustare gusumba Franco ukakibaza ati eske vyagenze gute naba bakobwa bacu kuntu tubazi bahurumbira cyane umuntu ari populaire gusumba uwundi gute yoheba umukinyi nka Lamine Yamal amaze kubavugwa ngo ari ibinyamakuru bikomakomeye ku mugabane wa Buraya akaja gurumbira Franco Mastantuono je ndabitahura muri ubu buryo biroshe cyane ko Nicole yerekeza kwa Franco Mastantuono kuko banavuka hamwe biroshe cyane ko uzumva yuko igihugu ciwe c'amavukiro Argentine kiko kirakina akaja kwa assista kubera yuko hari umu boyfriend wiwe biroshe yuko Argentine itwara igikombe urumva akaja imbere gukora ku gikombe kanishimana n'abanyagihugu ndetse n'abamwe mu bakinyi kubera yuko ari kumwe n'umu boyfriend wiwe asanzwe akinira equipe nationale nyene asanzwe navuka mumva
hariho impact nini cyane ihagaragara gusumba uko yoja gufana Lamine Yamal mu Espanyol mu gihe we basanzwe avuga muri Argentine urumva ivyo abwo rero namutebekera iratevye kwinjira ko ivyo bintu muri iyo nzira bifise ukuntu bitahurise gatoya rero Lamine Yamal nasubiza inkota mu bwubatsi yorohe ariko kandi uno mwana Lamine Yamal akwiriye umuntu yo muba hafi kweri akamufasha gutegura mu buryo bwa erega ubwa mbere na mbere Houston nubwo tuvuga ngo bastare erega Lamine Yamal nta mafaranga menshi ngiza kuruta niko nikinjiza amafaranga afise amafaranga menshi kurusha Yamal niki numutunzi kurusha Yamal kugeza akakanya nivyo Yamal ashobora kuja imbere kubera ko nk'aka kanya ugerageje kuraba ubu Lamine Yamal agiye guha umukinyi wa mbere amafaranga menshi muri club FC Barcelona afise ibintu vyinshi novuga ngo akora kugeza akakanya Yamal burya mu bakinyi novuga ngo bafise vyinshi cyane kubera amafaranga bazoba bahabwa ariko mugabo aracari wa mwana wa pere wa mere no kuvuga vya bindi Kylian Mbappe yarimwo byatuma ekipe yimvira ngo nzogohemba miliyoni 4-5 hanyuma papa akacija kuyarekipera agacamuha ibihumbi 300 vya argent de poche aza gukoresha rero novuga ngo kugeza akakanya hari ibintu Lamine Yamal ataragira ko bivanye n'imyaka afise canke se nuko yikomporta imbere ya papa na mama nivyo n'umwana yirekura n'umwana novuga ngo papa watahura ubuzima bwiwe mama watahura ubuzima bwiwe akavuga ngo nanabonye namuvugira rimwe na rimwe akavuga ngo nimumureke mwe mumuhagara ko nkabande muri abavyeyi biwe canke se muri n'abagenzi biwe ko mutanamuzi kugira ngo mujize kwigira abahanuzi biwe nimumureke azokora ivyo ashaka nyuma arafise papa arafise n'abagenzi biwe bo kumuhanura rero novuga ngo n'umwana afise abavyeyi bamuhanura kandi bamuzi mugabo twibuke neza ko n'umukunzi we wa mbere yamuvuye ko kubera ko yasanze hari ibintu vyinshi adashobora kumukura kubera ko bikiri jere n'abavyeyi biwe uno mwana ashimba n'umuntu ahebana n'abantu benshi Lamine Yamal mu bana ba mbere bahebana n'abakunzi babo ariko uno musose guhebana bamukusi w'inyana reka oya usanga hari ibintu vyamanje kuba kugira ngo banahebana nanabonye ariko ntivyagaragaye kuko buriya ibyo wumva ngo nakabara kunana nako ndabumva ngo kunene n'uwundi buriya muntu aba yakurushije hari ibintu aba yakurushije ari YouTube bamubonye nanabonye ngo ujya ngo buriya ibere yagena Lamine Yamal afise amashanete mu ariko rero basore twitegere Clasico yiremetse ibintu byinshi Clasico yamaze gutangura hari n'agafoto kariko nibaza yuko ino Clasico kariko ino Clasico igitsindo kimwe ku busa uno musi Barcelona ifise ubusa Real Madrid ifise igitsindo kimwe finalizado ngo je ndababwije ukuri Yamal azobica hazoba Clasico yuno mwaka hagati ya Real Madrid na Barcelona match ya mbere Lamine Yamal azowica kumbure iyo ino Clasico yari kuba hakirimwo abakinyi nka ba Mascherano na ba Dani Alves ndetse na ba Pepe na bano bantuze bano ba Sergio Ramos bari kubona n'ingumi mu kibuga n'ingumi je ndize twari kuzibona kandi ingene umvega basha burya Franco Mastantuono uruhanda acako oya aci buryo azohura waje nagize akabazo eske no musi bazoramukanya ho bazorabana uwingwe hari bavuga bacanye bazorabana oyo kuri Clasico ntibazonaho rega nisira ko ndagomba kwiyumvira nimba bashobora kuba bazohurira kuri couloir imwe no kuvuga kuri ujya murongo umwe kubera ko Franco ndavuga mu ntango z'urukino abakinyi baramukanya nyine aka video ndakene ukaraba ariko no musore Lamine Yamal n'abatiteguye mu mutima neza ibi bintu ashaka kumwonona cyane mu buryo bwa uvuze ikintu gikomeye cyane bubona Yusoni nabane ko ndavyumvira eske ko bahebana n'abantu uno musi bamukubisa agapapu bamutwaye umusheri yari yikundira umusare nkawe je ndakubwije ukuri uno musi nta kintu gishaka kumukora ko muri psychology kwazasanga Lamine Yamal ko akiri mwana muto imyaka 18 eske nta kintu cyakumubona mu mutwe mugiye kandi n'igipapu bamukoreye ayikorewe na equipe adakunda na gato nka Real Madrid babake babiwe Franco Mastantuono ibi bizotuma na Real Madrid igira ikibazo kuberaho Lamine Yamal reka ndakubwira ikintu birashobora no kumwonona Lamine Yamal natarungana bamuba hafi Lamine Yamal ikintu cyambere kimaze kugaragara ibintu by'urukundo biracari imikino kuri we aracafite imyaka 18 biracari imikino kuri we kubera ko iyaba Lamine Yamal yafata ibintu by'urukundo nk'ibintu biri seriye inyuma yo guhebana na kagakobwa ka mbere hari yakwitwa izina ntaryo nibuka izina inyuma yo guhebana n'ujya mukobwa muciye inyuma twari kubona Lamine Yamal apfa mu mutwe kubera kujya wewe bahebanye bari bakundanye amuca inyuma n'undi muhungu biragaragara
hanyuma bahebana novuga ngo kimwe ku busa cya Real Madrid no kuvuga urumva bahebanye Real Madrid bahebanye n'ujya taratanguye burya abantu bazobona ijuru barushe gose bahebanye n'ujya mukobwa Lamine Yamal novuga ngo atari bwa bibone neza cyangwa bizakurangira bibonetse kuri rezo sociaux imbere ko Lamine Yamal abimenya rero bigeni byamwononye mu mutwe byumvikana ngo ntiyabifashe seriye cyane hanyuma kandi Lamine Yamal inosozo yihaye abakobwa nka batatu mwirici no musore nawe ubwa mbere aje nabi wa mbere bahuriye mu Butaliyano hanyuma bakiva mu Butaliyano aronka wa kabiri kuvuga uwo bahuriye mu Butaliyano bahuye hari ubundi bari bagiye bajanye sivyo bari bagiye bajanye uwundi hanyuma baca guhura n'undi mu Butaliyano bamaze guhura no mu Butaliyano bice bigaragara yuko iyo vacances na muri Brazil ajanye n'uwundi agira gatatu none inyuma ya vacances ahuye n'ugira kane yitwa ntikiri nawe nyine bavanye na cyakirori cyane anniversaire yiwe yari yatunganije nk'abo banje bavuye he vuga ngo abantu bagufi bizabaza guhurirayo tayari kugeza aka kanya rero ni igitsindo kimwe ku busa cy'umugabo witwa Franco Real Madrid kimwe Barcelona kimwe Patrick ubusa Real Madrid gitsinda sinzi ko ari akanumvise gaciye mu kanwa ka Ridike mu kanya ko avuga umugore wa Lamine Yamal cyangwa umukobwa wasohokana numvise amwita izina ngo Ange ndiyo rivundorose ako kantu kabika sinigeze ndavyumva ako niko Franco rero Ridike afise umukunzi witwa Ange aba nta nungira musore singira namba cyangwa biranashoboka ko mo madame ashobora kuba ari Ange rega Ridike ni pasteur arasenga ngavyeretswe nijoro kubera ko nabizi ko kugeza aka kanya ariko arasengera uwo bazokubakana cyangwa usange yamusengera pe cyangwa usange hari uwaheruka gusengera ubudiyakoni kazitwa Ange oya byose biba amabanga sindayashikira kugeza aka kanya rero ivyaranze Yamal burya aho bigeze burya n'ahantu hakomeye cyane gose kubera ko ari ntikiri ari Lamine Yamal bose bamaze gufuta amafoto ya profile yo kuri Instagram yabo bamaze kuyefasa kabisa kugeza aka kanya biragaragara ko n'akamodoka burya kari kahawe ntikiri Lamine Yamal yaramuhaye kuri anniversaire karamaze kononekara ewana karononekeye kandi bibi cyane gose kabisa ibintu by'urukundo ngo namayobera yagize accident chasi nibaza ko yagize accident urukundo ngo namayobera we honyine nk'ababivuga bavuga yuko bigaragara nkaho ko bakacumiswa ibintu by'ivyuma by'ibiki ibintu bishobora kuba birimo ibintu bidasanzwe bishobora kuba Lamine Yamal yarakoze ikintu kitameze neza hari ibintu byinyegeje nyuma je ndibaza yuko Lamine Yamal no ku ruhande rwe hari ikintu yoba yarakoze kitameze neza Eho kabisa. Nuko kabisa tuende mwamaze kumubivuva. Iyo kubusa cya Real Madrid ubusa bwa Barcelona mugabo pana mu kibuga cya Franco ubusa bwa Franco. Ndabiri ya modoka rero. Weka barayivuma. Imodoka iraba. Abari YouTube barabibona. Imodoka je nibaze ko sisanganya oya kashobora kuba aragashavu kateye umuntu urana na ntikiri. Iyo rikaba ari isanganya nizere ko byari kumenyeshwa. Byari kumenyeshwa ati niko yagize isanganya ariko nta sanganya yabaye. Akuzibana ko bakubise impande y'ipine hari ku mapine nyene niho ivyuma. Iyo rero tukiri mu bintu by'inkuru za football imbere ko tunabivamo kugira ngo dutangure n'amakuru yacu. Nabonye ringi blote yarande banamubaza bati mbega ku ruhande rwawe kugeza akakanya n'abahe bakinyino uvuga ngo ufata nk'abagenzi bawe kuruta abandi. Uyu mugabo witwa ringi blote yarande yagera avuga amajambo agera kuri atatu anakomakomeye umupira w'amaguru. Yavuze umukinyi yitwa uno mukinyi yitwa Dominique Zobozlai wa Liverpool. Acaravuga n'umukinyi yitwa Jack Grealish kuva muri equipe ya Everton wa Everton kugeza akakanya acanavuga n'umukinyi yitwa Jude Bellingham wa Real Madrid hanyuma acaramubaza ati eske muri aba nk'umukinyi cyangwa se nk'umugenzi mwiza kuruta abandi ufise uyu mugabo witwa Ringe Blote yaranda acaramuga kuko aravuga ngo burya jewe umukinyi wa mbere mwiza afise muri bano bose n'umugabo yitwa Jack Grealish ubu niwe mugenzi wa mbere ngira hariya mugihe bamwe bafata gacupa batwaye Champions League bari kumwe mu kunwa gacupa ko nziko kayi mukuye mu kabare kabaye yavuga Jack Grealish yaraborewe araboregwa ari bagiya ni yari
aravuga ati bino bintu biko biraba ibiki vy'ukuri. Yego. Rero tuni tumwe mu buntu bw'ubukuru waba uriko baravuga mu mupira w'amaguru imbere yuko tuza kwinjira mu zindi nkuru zigiye zitandukanye ndetse n'andi majambo agiye atandukanye burya yavuzwe nimba ari ibintu vya mbere vyavuzwe Amajambo yavuzwe Gonzalo Garcia bavuze amajambo aravuga ku vyipfuzo vyiwe yego mugabo witwa Fermin Lopez yavuze ati burya Barcelona ntegezwa kuyiha Champions League n'ibindi bitandukanye n'andi majambo menshi yagira avuga mu mupira w'amaguru nuko kabisa tugende tunashimira kandi kuri YouTube nora ko bamaze kwandika ubutumwa namwe mubana mugandika witwa Raidi Niyibogora ati soyero bienvenue mu gikitwa Abedi bagenzi nawe bivuze ngo ati ndabaha ikaze namwe muri muko badukurikira muri YouTube muze munatwandikiye ko dufite amakuru uvuga ngo atandukanye mwandike tutako tubacisha mu butumwa bwanyu nta kibuta kihari ariko twinjira uvuga ngo mu makuru yacu ku munsi wejo equipe Nuva Real Madrid yariko irakina novuga ngo nino equipe ya Casilla ari kumugora wejo ibitsindo byawe bitwe twabwiye ku munsi we twavuga ko nino equipe Nuva Real Madrid yakina urukino kwa kivandimwe kurana nino equipe novuga ngo ya Casilla ndavuga abana bakiri bato reko munsi wejo equipe ya Madrid yakiyatsinda ibitsindo bishika kuri 2 ku munsi ibitsindo byatsinzwe no witwa Vinicius Junior ibitsindo byose kwa 2 byatsinzwe n'umwana yitwa na Champions n'umukinnyi yitwa Vinicius Junior hariko barabeje ku munsi wejo ndababwira ati mbega na Madrid kubikira kino rukino rwata ko batanga ishusho imeze gute rero vyamaze ko kwiraba kuno munsi ino equipe ya Madrid